Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure gushikiriza amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu nunyemerere nkuhe kaze ndaguhaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye kuri uyu munsi wa kabiri igenekerezo rya ndwi z'ukwezi kw'icumi na kumwe umwaka n'ibihumbi 2023 wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ndaguhaye kaze nanakwipfuriza kubandanya uraruranirwa no kugira ijoro ryiza. Urubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere rwabandanije mw'idonido kuri uyu wa kabiri. Umushikirizamanza yagirije Bunyoni gukura ubumuntu déshumanisation umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca ariwe yamusubiriye. Umushikirizamanza yishimikije ibiri mu butumwa bugufi Bunyoni yahanahanye n'umupfasoni wiwe. Bunyoni yongeye kandi arisigura ku caha yagirizwa co gutuka umukuru w'igihugu. Sentare yisunze ubutumwa bwa telefoni Bunyoni yahanahanye na Bob Rugurika arongoye radio RPA aho umukuru w'igihugu Ndayishimiye yiswe vuvuzera. Vuvuzera womenya ko ari igikoresho co kuryosha ibirori. Bunyoni asaba ko Bob Rugurika yorengutswa ukwiwe akabibazwa. Nayo kandi Bunyoni ati igihe munga narimburiwe na General Emmanuel Ndayiziga ko hatanzwe itegeko ryo kundasa. Mu rubanza rwa General Alain Guillaume Bunyoni rwabereye mu ibohero rya Gitega ejo haheze igenekerezo Alain Guillaume Bunyoni ati igihe mpunga narimburiwe na General Emmanuel Ndayiziga ko hatanzwe itegeko ryo kundasa. Mu rubanza rwa Bunyoni rwabereye mu ibohero rya Gitega ejo haheze igenekerezo rya 6 z'ukw'icumi na kumwe 2023 igice ca gatatu nico cavuzwemwo amabanga ahambaye. Hano General Bunyoni yariko yagirizwa ko yagerageje guhungabanya umutekano w'igihugu mu kurondera recrutement abarwanyi bomufasha gutembagaza ubutegetsi. Ibi vyagirije ivyakoreshejwe hano vyari bigizwe ahanini n'ubutumwa bwanditswe Bunyoni yoba yaragiye ahanahana n'abantu batandukanye. Mu bijanye n'iki caha General Bunyoni yabajijwe ivyatumye ahunga umunsi baza gusaka iwe, imigenderanire yabe n'umumenyeshamakuru Bob Rugurika, amafaranga yahaye Colonel Desire Uwamahoro ube n'ubutumwa yandikiranye n'umukenyezi wiwe. Bunyoni avuga ko yahunze aburiwe na General Emmanuel Ndayiziga. General de Brigade Emmanuel Ndayiziga ni umuyobozi mwishikira mu biro bikuru vy'iperereza SNL. N'umwe mu ntwazangabo zavuzwe mu mabi menshi cane mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Muri ico kiringo Emmanuel Ndayiziga yarakoranye rwose na General Bunyoni yari umushikiranganji w'umutekano. Sentare Nahinyuzwa yarabajije General Bunyoni impamvu yahunze muri Ndamukiza 2023 mu gihe hari abagira baze gusaka urugo rwiwe. Hano harimwo no kurondera kumenya uwamenye ibanga ry'akazi akamuburira mu gihe ico caha gikunze gushirwa kuri Colonel Desire Uwamahoro. General Bunyoni yishuye atarya umunwa ko yahunze ahejeje kuronka muri telefoni ubutumwa bwa Emmanuel Ndayiziga bwamusaba gukinjura kubera umutekano wiwe wari ubangamiwe. Emmanuel Ndayiziga yamumenyesheje ko yaravuye mu nama y'abajenerali bakeyi ko Lieutenant General Silas Ntigurirwa yarahejeje gutanga itegeko ryo kurasa General Alain Guillaume Bunyoni aho bari kumubona hose. General Bunyoni akaba avuga ko yaciye afata Bibiliya yiwe ahamagara umushoferi amubwira aho amujana gusenga aca amusaba gusubira inyuma ati ndaguhamagara nivyakenerwa. General Bunyoni akaba avuga ko umushoferi yaciye afatwa hasubiye inyuma, ikimenyetso c'uko na Bunyoni yahatswe gufatwa iryo joro nyene. Kubw'ivyo General Bunyoni avuga ko umushoferi wiwe ariko ararenganywa bomurekura akitahira. Bunyoni akaba agira ati umushoferi igihugu camumaye kugira ngo aze aranyunguruza, none nari kumubwira aho anjana akabireka kandi ariko kazi yarajejwe. Ndi generale niyemera, ni gute nari kurondera umusivile ngo amfashe gutembagaza ubutegetsi?
Parake yagiriza General Bunyoni ko yifadikanije n'umumenyeshamakuru Bob Rugurika asanzwe yagirizwa n'iyo parake ko ari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi bikabananira. Bunyoni ntiyahakanye ko yavuganye na Bob Rugurika ariko ko ivyo bavuganye ataho bihuriye n'ivyo guhungabanya umutekano w'igihugu. Bunyoni yavuze ko yatanguye kurondera Bob Rugurika kugira amukeze igihe urugo rwiwe rwari ruherutse kuronka ikibondo. Bunyoni avuga ko mu nyuma yamurondeye ashaka kumubaza amakuru ya CPI. Bunyoni yemeza ko yabikoze ku neza y'igihugu agasaba ko parake yozana ivyo yavuganye byose na Bob Rugurika ikareka kuzana uduce yishakiye. Niho Bunyoni yaca yongera ko ati jewe ndi General niyemera nta kuntu noja kurondera umusivile ngo amfashe gutembagaza ubutegetsi. Kubera iki Bunyoni yahaye amadolari Colonel Desire Uwamahoro? Parake yagiriza General Bunyoni ko yahaye amadolari Colonel Desire Uwamahoro mu ntumbero yo kurondera abarwanyi bazomufasha gutembagaza ubutegetsi. Parake yo ivuga ko mu mwanya wa mbere Bunyoni yatanze amadolari 3,600 mu nyuma amuha amadolari 16,000. Parake iravuga kandi ko yafashe mu matelefone ubutumwa bwemeza ayo makuru. General Bunyoni ntahakana ko yahaye amadolari Colonel Desire Uwamahoro. Bunyoni yasiguye ko amadolari 3,600 yayagabiye Desire Uwamahoro kubera ibibazo byo muhira yarahejeje kumutura. Yavuze ko amadolari 16,000 yarayo amuguranye. Bunyoni avuga ko asanganywe imigenderanire ikomeye na Desire Uwamahoro kuva kera cane kandi ko kuva kera yahora aza aramugurana. Desire Uwamahoro bamuhaye ijambo yaremeye ibyo Bunyoni yarahejeje kuvuga. Desire Uwamahoro yavuze ko afata Bunyoni nk'umuvyeyi wiwe. Nawe nyene yavuze ko amadolari 3,600 yarayo amuterereye kubera utubazo yari afise muhira. Nayo amadolari 16,000 yavuze ko yayaguranye kugira arihe amashure y'umwana wiwe w'imfura yiga muri Amerika. Bunyoni arahakana ubutumwa butari buke yagirizwa ko yanditse. Bunyoni yibutsa ko mw'iperereza bize ubuhinga bwo kubeshera abantu ngo banditse ubutumwa kandi atari vyo. Yaravuze ko wenyene ubwo buhinga yabwize co kimwe na Desire Uwamahoro. Bunyoni avuga ko ibintu vy'agacamutwe vyose babesha ngo babikuye muri telefone yiwe ko atavyo yigeze yandika, ahubwo ko ari iperereza ryavyanditse kugira rironke ivyemezo vy'ububeshi. Hariho ubutumwa bukeyi Bunyoni yemeye aho ni nk'ubutumwa avuga ko yandikiye umunyamabanga wa CNDD FDD ku rwego rw'igihugu yitwa Emery, aho yavuze ko hari ubutumwa yashaka guha Reverien Ndikuriyo ngo amujanire muri CCM. CCM ni umugambwe uri ku butegetsi muri Tanzania, ariko yasanze Reverien Ndikuriyo yamaze kugenda muri Tanzania. Parake yo yagiriza Bunyoni ko yariko abwira Desire Uwamahoro ko ibintu vyifashe neza kubera yarahejeje kuvugana na CCM. Hari ubundi butumwa Bunyoni yagirijwe ko yandikiye umukenyezi wiwe. We yishuye ko ata n'umwe yoshobora gutahura imvugo aganiramwo n'umukenyezi wiwe. Ibintu bitangaje ivyavuzwe muri runo rubanza rw'ejo. Icambere gitangaje cabaye kuri runo rubanza rw'ejo ni ingene havuzwemwo amabanga yerekeye ibindi bihugu. General Bunyoni yaragirije ubutegetsi bwa Ndayishimiye ko buhabwa amakuru n'ikindi gihugu co mu karere cari carinjiye mu bikoresho Bunyoni yakoresha mu gutumatumanako amakuru. Ni nayo mpamvu yagumye asaba ko parake yozana ivyo bafise vyose ikareka kuzana uduce. Ikindi gihugu cavuzwe ni Tanzania, aho vyumvikana ko abatwara mu Burundi basa n'abaja gutora amategeko mu mugambwe CCM. Ni ibintu bidasanzwe. Ibanga rya kabiri ryasohotse ni iri ry'uko iperereza ry'u Burundi risanzwe ribeshera abantu rikandika ubutumwa bw'ububeshi ryagiriza abo rishaka kuremeka intebe ishushe. Hano General Bunyoni nk'uwahoze ari umushikiranganji w'umutekano yarakwiriye kubisigura akerekana ingene yagiye arambika ibara abana b'u Burundi.
hano bica vyumvikana ko hari abantu benshi bapfunzwe kubera bambitswe ibara n'iperereza ry'u Burundi. Bunyoni akwiye kwerekana ababikorewe maze ubutungane bukabakurako iceyi. Ivyo na Desire Uwamahoro yaravyemeje mu gihe nawe nyene ari mu bahamye abiyamirije abiyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Nawe nyene hakwiriye kwerekana abo yambitse ibara hakoresheje ubwo buhinga. Ikindi gikomeye cavuzwe ni ibijanye na General Emmanuel Ndayiziga. Ku ruhande rumwe, ubutumwa bwa Emmanuel Ndayiziga bwerekana ko hari hafashwe ingingo yo kugandagura General Bunyoni. Iyi ngingo biboneka ko yafatiwe mu biro vy'umukuru w'igihugu mu gihugu yatanzwe na Lieutenant General Silas Ntigurirwa asanzwe ari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe igisirikare. Ku rundi ruhande haza ikibazo. Kubera iki Emmanuel Ndayiziga yamenye amabanga y'akazi we ntakurikiranwe? Kubera iki Bunyoni we yahisemwo kumurega mu gihe mu vyo avuga abandi bose agerageza kubatabara? Ubwo Emmanuel Ndayiziga yamuburiye kugira amukize canke yashaka nyene Bunyoni ahunge hanyuma bamufatire mu nzira atawubona baheze bamwice atacamira? Ubwo guhunga ntiwari uwundi mutego? Bitabaye ivyo, General de Brigade Emmanuel Ndayiziga nawe nyene yoca akurikiranwa. Kubona Bunyoni yaravuze Ndayiziga ukuraho, vyerekana ko azi ko Ndayiziga mu kumuburira atamushakira ineza. Ica nyuma gitangaje nuko hariho ayandi mazina mashasha yavuzwe y'abariko barakorana na Bunyoni ariko bo badakurikiranwa. Muri abo haravuzwe intwazangabo mu gipolisi David na Artemo. Hano ntitwaronse amazina yabo yose akwiye. Abo bose Bunyoni yavuze ko bababeshera. Uwundi yavuze cane ko abesherwa ni Colonel Destino Bapfumukeko. Bunyoni avuga ko hari haciye imyaka myinshi batavugana. Ikiboneka coco muri bino bintu nuko Bunyoni yiteguriye kuvuga amabanga yose mu mburano ziwe. Arazi ko ataco acera, ntaco azobika mu kwisigura. Akanya kadukundiye turaza kugaruka ku mburano za Colonel Desire Uwamahoro. Turabandanya gusaba ko urubanza rwa Bunyoni rwokorwa ku mugaragaro, abarundi bose bakamenyeshwa uko ruriko ruragenda. Uru rubanza ni igipimo gikomeye cane kuri Perezida Ndayishimiye avuga ko ashaka guhindura ubutungane. Runo rubanza rw'umukeba wiwe nirwo ruzerekana ingene Ndayishimiye atandukanye n'abandi bakuru b'igihugu b'u Burundi bamye bakoresha ubutungane mu guhonyora no kunumya abakeba babo. Nihakora amategeko gusa hakubahirizwa ibigenga urubanza rutanganye, procès équitable, Ndayishimiye azoba atanze icizere ko hari impinduka ishoboka mu butungane bw'u Burundi. Ngaha akaba ari naho nsoreje ino nkuru ndende nkusomeye yanditse neza ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe rukorera kuri Facebook.